murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri kandi ujya sha kubaza ubwato ashi niwo mugabo yo kuva kera ariko mwabana murasamara byaguhereye hehe ngo ushorere umurengero bagasa abantu n'amashetani oya moti ashi kujya gacwende nta mutima bafise asha nivyo byo basiye ko n'abarengero ntatajamwo byavuye bigenda gute Takubwiye n'ishavu ufise je nk'ubu nohura na Gipe numva no mwiyabira ko nkamunika oya muhungu aho ntaco wowe ukoze kuko nawe ntiwosigara ntango yatugapfuma dupfa twese hakanyice gasigara ramwe sha nukuri birababaje ahubwo dukwiye kwiyumvira ico twoba turakora mu kurindira ko basubira kuduhamagara basa ubwo urakomeye aho uriyumvira kuzosubira gushira amafi kuri izi nani wabonye ko banditse ko bazodutuma ko ibintu bisubiye mu buryo zanga urarana hajya baheze gutwambura byaheze ari byo gusubira ku kiyaga no kuvyibagira bemwe abahungu mwe namaji kumengo muriko murashwana ibi ni wewe ntacyo ni jewe mbese twoshwana dupfite ko mbona dupfiriye hamwe mupfiriye hamwe gute ko mbona mukomeye kare kwanza mwebwe musa n'umengo ntavuye kuyora inoti kuri izi itwengesha nuko ufisa yera none nibiki kumengo murashavuye hemwe habayiki yabayiki genzura aho imanitse ada kuri izindi turumiwe none hamanitse ibiki ko mutambwiye mbwira sha wewe uyu we mbona n'imitsi yaranye baduhagaritse gushora amafi ngo mpaka basubiye kuduhamagara yo ntumbarize ingorane none babahagaritse mwese reka sha hari inkundo akazi zosigara ziriyorera ibifaranga uranyumvira oya reka ibintu abasuruko bariko barakora ubwo mwebwe murabibona nakamara maza nta kindi basaga atari gutwicisha inzara none nk'ubu tuzoca tubaho gusa umviriza mwebwe nta kindi muriko murazira atari uko murabarengero yumve najewe nabibonye nta kindi tuzoca ariko turabarengero je nama nabibabwiye abasuruko bari ku mugambi mubi ariko izo ko mubahagurukira wagabire gute kandi gutwicisha inzara byaheze akarabaye oya mugabo naho biruko harimo abaseruko bahagaritswe cyo kumwe nawe umveye buyu nawe hajya rero bazango babahagaritse nabo we n'amayeri yabo ntagira uramenya neza urabimenye oya brema niko biri cyakugenda urabe kuri liste y'abasigaye harimo abaseruko batariko kura ngaho nade ndibaza ko birukanya abarengero gusa nta soni nawe wavyibone ugira ubihakana bayina bakwesha basigaje abatoye amadeni kuri izine gusa umviriza hajya n'umugambi wo kubahuma amaso iyi ni kubakiriye abarengero nivyo nati nabibonye nivyumvikana ingene baduhagarika kandi izindi bandanye ko oya sivyo hajya abasuruko bazobanira bazishura mu mpisho mu kinyegero kumwe bangira ivyo ntibishoboka je n'ubundi n'ugupfa n'ugupfa ibi ntibishobora guhera ngaha none gafunde ivyo bintu uvuze ko abaseruko bazobandanya bashora urabifitiye ivyemeze none sindabazi ngene bakora ivyo babigize kugira babahuma amaso berekana ko atakarenganyo karimo nane nibandindire aho karenga zishobora kukemera gabanyishavusha same abarenga tubiza kwigwanira byanga byakunda Allo Monsieur Gipe ni uri? Oui, ego niho ndi. Sorry gato ndaje. Mbe basha wabayiki. Uracaryamye. Kai. Yari wewe? Ne numbona. Erega sina nakumvise neza. Okay, bonjour cyane rero. Bonjour sha. Ewa, usanga wari ufise undi wari witeze vugisha ukuri nibisa. Oh, ya vraiment nta numwe yiteze. Uri sûr? Ariko ndaryohewe ko nsanze ari wewe. We niko vyama misi yose. None biti. Utagiye ku kazi reka mvuye kuri izine ndakubura. Yo, ntumbari. Ukuri? Shaka ukazi kwera uyu munsi byanse ko ndahaje. Mfite ikibazo. Ingorane zihari. Zambanye umurengera. Ha. Ingorane Gipe. Nta kundi ufise murahangana. Ntaho uzihungira no mu nzu ziragusanga. Basha, ubeshe buhoro.
nitiro nabuze kubera kuguma ndavyumvira we nanje burya narinje kukurondera kwera ingorane numvise z'abafunisiro b'amafi nje narinje kubatsa none sivyo nyene nakubwira ko vyambanye umurenge en plus nta n'umuti wavyo mbona oya reka kwihebura gipe reka kwihebura burya ingorane zije n'umutucu utoreka gusa ndazi ko ariko biruhisha muganga ndafazote butora umuti cyane kabisa nushaka kwibaza ingene ndushi havuye ingorane z'abactionnaire ubu naho haje ingorane z'abafournisseur mve nuko nyene gipe erega uremera mu gahangana hajya izina urayikoreye kabisa kandi ntushira hasi vraiment sha aho bigeze je nibaza ko ngira ndayishire hasi gipe ninde yaguhenda oya nukuri woyishira hasi gute atawihaye ntigishoboka nukuri kandi hasi nkuruka nyine kandi mwaza ngo jewe numva no demisiona kuko ndarushe mana ndagusabye kunenza wewe gipe tuzi iryo jambo rirashobora no kuguca mu mutwe yego oya futa kandi naravyumvire bikwiye kanyine ala impossible nete nu oya reka nta kidashoboka shagipe uri umuntu w'umugabo reka guca ubesarebra ahubwo aho bikomereye naho nyene ni ucurindira ugahangana n'ibibazo kwerekana ko uri umuntu w'umugabo sha nahora ndinda mugabo mbona ubu vyanse nawe ndazi wo guhakujira rya izini ingorane ziri kuri izini ubu tukomoka no mukanja hejewe kanyenyeri n'uburinzi mfise mukazi nkora rero wibaza ngo niho vyama vyoroshe reka shawa muntu mugabo nivyo urasha sico kimwe mugabo sico kimwe burya amabara rutani niko wibaza nuko reka wa muntu wari igihe binkomerana bikambana amazi ndabibona nkagira amatohoza zingogina ndabitorera umuti nkaza mbona biribyutse hamwe numva ko no biheba vyose oya mugabo nivyo nawe wakazi kanyu nikoroshe nta na gato urazi gusubira gutangura wari uzi ngugira ushike mbwa nyene nta kundi nyene ntegerezwa kugakora erega ingorane kanye je munezi nishobora kugana umwanya n'umwanya oya reka gipe kuvuga ivyo utegerezwa kugwana kugira ibandanye ikora wibagiye ko ariyo abanyarusangi bose bahanze amaso ndabizi cyane gusa oya hagipe nta vyagusa we nakubwiye wewe komera ubandanye ugwana n'ugoroka none uri umuntu w'umugabo urabishoboye kandi je ndabizi afite capacité urabishoboye wewe bandanye ugo rugamba kugira izini bandanye ikora nta shofe nakubwiye ni kubandanya no kubandanya merci inshuti nakubwiye aka kanyu maze ngaha nshiye numva ndemye iyo byakunda tukigumanira ama Biga itana izi nyama kutazarura ntazo wabonye Zibonye nyene kandi wanashima zimota neza mugabo nabonye isombe numbwira nabonye isombe mana yanje wawo ndatica umutima ukunda erega mama inyama hariya tuzijya presque tous les jours ahubwo ntuzi ikindi kintu nkumbuye amateke yewe gaye ayo rero byose nigera ndanayimviye byakwerura yashaka cyane ndagusabye ahubwo ibyo bazoyantekera basha reka nukuri ntusara naho woshaka nijoro yafungura yego shama ubu nzoza ndakubwira ku munsi ikintu nkumbuye nta ngorane mon fils nawe uzona umumuzi w'ibuye zowurondera binda kubaje bwa bundi kanyenyeri mwaravuganye none nawe rero gamana nta munsi n'umwe utavuze kanyenyeri sha ntakubesha kanyenyeri n'umukobwa wo kurata urabona umukobwa avukira mu gisagara akagumana indero ya ruguru ashekiwe ndakibuka ari akana gatoya gatekereza urabona kujya wakabona n'ubu ni kakiri nawe ni mwiza gute ingorane jiwe ndamuhamagaye yitaba yaranditse na message ntiyishuye ico rero nico ndamushimira wibaza ko ari gupfa ku muronka rero nzobanza kuryama hasi izo biracaraho mama abakobwa bubu bundi upfa kuvuza uruhwa kanyenyeri rero suko nico gituma ndakubwira ko ari umukobwa wo gushira mu rugo none mama kubandanya uvuga ivyo usanga yifitiye uwundi nawe we ico kindekere nagihejeje kera wibaza ko ntagize amatohoza nawe rero urashusha uko kuntu oya sha nanka kuba mu gutwara ahubwo hari n'ikindi nari niyumviri cagute mbwira jewe bona wose abirembo mbere yuko usubira hari mama ivyo navyo nibiki ukuri kandi uwo mutwe ndagutekesheje niwo erega aho wowe ufatishije ntawo mu gutwara none ntebe nsaba irembo umuntu ntaranabona no kubona emwe ndaremye ntacu uzogaya kwa kanyenyeri
oya basirindira tuzobonane tuyage maze ndabiko duhuza aho mwana vuba murabonana Ega bakabona nababuze mbeko mwicaye ahantu hatabona niba wagomba tuje kuri comptoir kwiyereka icara nyabuna hanyo sawa Asha ni uko nyene akahusha umunwa ahandi ho n'icupa mbona bigoye kurisomera ahantu nkaha akira nyabuna tuje mu bikomeye nta gufitinya none ko warakaye n'amakiga wa muhungu okay uriyo turakwiye kandi turi bamwe nta ndobe kirimo ereka bya bintu birakomeye naho nishinze gutwenga none waruzi ngo ngufitiye uviza ariko nabahamagariye ni kimwe ubwo mwe murabona ko abarengero tugeramiwe ndumva tuyaga tumvikana nagira ngo ntavyo mubona je nabamagaye kugira turabe ingene twigwanako abaseruko bagira batwomori rusange vyaheze ibyo navyo nibiki nibiki none ko batubije gushora amafi kuri izine hari kindi barondera ivyo rero ndishobora kuvyemera nimuze turugwane kirazira kuba inyaganwa nka erega batuje kuroba ikiyaga bazi kwitunyaga oya banzurindire gato none ndakubaza uri kuvuga bimwe by'abafumiseri none kubera iki birukanya abarengero gusa umbiriza abasha ariko ivyo muvuga sivyo oya nukuri je ndazi ko hariho n'abaseruko bahagaritse nta museruko n'umwe bahagaritse reka kutubesha kandi wowe niko wama oya brema oya sukubasamazi jewe nanka ko muvuga ibitari byo none liste yabahagaritswe ntihari gende murate ubizacondo ukaba utari kumwe natwe tuvemo abahemu nkawe nta kibanza mufite ngaha tubise n'ingoga ewe mbisa ndababise ibize nabi genda hoci murabona umviza rero abasigaye mwese muremere ko dutanga urugamba oya reka ivyo bintu vy'ubwoba umurengero w'ukuri ntatinya urugamba abaseruko nimubona ko batanguye sawa ejo rero mwese duhure ku kiyaga tuzobereka ico dukora mbega bukoma n'amatanguye ubwo bizokoroha mu kurindira kumenya uko bizokurikirana reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe Brigadier Toto ntariko aremera impanuro z'umukurambere mwotsi mbega mwebwe ivyo mwifata nk'ubugaba canke n'ukugarariza sigura intererano z'uno museka tuzihere kuri Niyunge ko Ezekieli avuka mu ntara ya Makamba akaba bangahi Bujumbura yagize ati Brigadier Toto ntabwo ari ukugaragariza ku mpanuro z'umukurambere ati kuko ivyo badukuriye batubwira byose suko ari ukuri ati ntitwaje twemeranya nabo ati hari igihe baba bashaka kudusubiza mu vyakahise ka kera kabi atugwaruka ico no ruhanura nuko batojana nyabahururu ngo bisange bariko bisamburira ko nk'impene Chanel Imanirera avuga mu Kayanza muri commune Muhanga ku mutumba wa Gisara yagize ati kuba Brigadier Toto atariko rumvira impanuro za mwotsi nibisigura ko ari ubugaba canke kugarariza kuko ico mwotsi we washira imbere n'amacakubiri gusa mu gihe Toto wewe atahura ko ivyo shika ku murengero bishobora no gushika umuseruko ati kindi naco Brigadier Toto wewe yumva cane ikiri mu mpanuro ko ari ciza canke kibi nashira imbere imbo wamuhaye iyo mpanuro ngo ko ari umukurambere Wenye mwanya twandikiye nibukeye neza Sylvain wo muri commune Songa mu ntara ya Bururi akaba ari ngahe Bujumbura yagize ati Brigadier Toto ntabwo ari umugararije ati yanse kwemera ivyo umukurambere mwotsi yamubwiye ati kuko nk'umuntu nka Brigadier ajejwe gutahura abandi niyo cayemera ivyo mwotsi amubwira ngo abarengero nibo babi ngo nuko ari umukurambere ati ni nkuko hano iwacu mu kibano tutopfa kwemera ivyo abakurambere batubwira atavyemezo tubifitiye na karengo amase ya kera na giho mu rutaro
reka tuje muri Université du Lac Tanganyika aho Eroge yagize ati Brigadier Toto ntariko aragarariza ahubwo aratahura ko atagufatira abantu bose mu kivunga ati kuko mu mugwi hose hama hariho abantu beza n'abantu babi aturumva niyo capfa kwemera ngo nuko abigwiwe n'umukurambere ahubwo we nyene arabizi neza ko bose atari babi. Evode niyo mwungera avuka mu Kayanza muri commune Kabarore uno musaka bari mu Cibitoke yagize ati izo Brigadier Toto avuga ndabishigikiye ati kuko ntabwo ari ubugaba na gato ati kubera ivyo mukurambere mwotsa avuga nivyo gushaka kumwinjiza nk'umutima utari mwiza kugira ngo abone ko abarengero ari abasi biwe bose ati rero mwotsi naho yobara umukurambere ntibisigura ko yoca yemera izamubwiye. Reka intererano zino musi zirangirize kuri Celestin akaba ajejwe indimo muri BPAye mu Cibitoke muri zone Buhindo yagize ati kubganje ko Brigadier Toto atari ko aremera impanuro za mwotsi sukugarariza kandi ariko abikora mu gihe bikwiriye ati kuko abakurambere b'irusangi bamwe bifuza ko ivyakera baciyemwo bo vyinjiza mu gwaruka gutyo injyane ukwikikana no gucyozana bigaca bifata kibanza atugwaruka rero rw'irusangi ruramaze gutahura ko rwari rwarahenzwe ati birakwiye ko bagarariza ku mpanuro zimwe zimwe bahabwa n'abakurambere na cane cane iyo ari zibasubiza mu ihumbi. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wamwe twasomera akabazo kubice muje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira Condo ntariko arabona ibintu nk'uko abandi barengero bagenzi we babibona ku vyerekeye amashirahamwe y'abarovyi yahagaritswe. Mbega umuntu yamufata nk'umuhemu? Sigura. Ndasubiramwo Condo ntariko arabona ibintu nk'uko abandi barengero bagenzi we babibona ku vyerekeye amashirahamwe y'abarovyi yahagaritswe. Mbega umuntu yomufata nk'umuhemu? Sigura. Akabazo murakumvise mukamufisha ico mushikiriza n'imitwandike kuri nimero 61 ubusa 9 eka nabo bo bifuza kwironkera igikino muri kiri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandike kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 851 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri. Murakoze tuzoba dusubiye. Cari igikino muri kirukuri. Muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.